tukaba dusenga hamwe na famille ukabukoresha ukabukoresha n'abandi fonctionnaire wo muri leta apayo fonctionnaire bwo muri leta nkaba nsanzwe nyene umuntu asanzwe nta kindi kintu nkora aho mu février ego ndibaza ko ari sinema nawe nka madame Kemwe umuve ku muryango ngiye baje kwifuza ko amapatara madame nimera nitwa Emeline umugenzi wa FANY ntaco nkora witwa bande witwa bande nitwa Manirambona Emeline umugenzi wa FANY ego jandiko nyene Emeline je numva nayemeye oya reka nonera mama pastor nitwa Irambona umutagira cyakora cyane yuko bari kadakora abakora mu mufuka okay aba hantu fara umutagira cyakora abakora mu manyakuza umunyeshuri wa leta DS ndabuze umunyeshuri wa leta umufana wa FANY LAVINE okay mukina amasinema mugabo zoyakina ni waheze ushizemo nk'ubu ikimuta okay bariko barakora nitwa Ndayisenga Jemima Ikiruri you speak English I speak English. you can speak Oh, I don't live. I live in the USA. okay I'm a fan of FANY LAVINE. okay you are welcome Thank you. okay mama pasta hariya nawe wari mama shikiri mama pasta turi présentation izina nico mukora ni n'ubugenzi mufitanye na FANY ni mufana cyangwa uri mu marene bombazi nibyo gusa ego reka nagiye mpagaze mbanze mvuge cyangwa mbanze mvuge yes nahigejeje icyo nkora mu ishengero cyangwa mu buzima bwa misi yose ubuzima bwa misi yose mu ishengero no muhira byose ubwa mbere muhira ndi umukenyezi umufasha nkabafite umugabo umwe n'abana bane n'abandi ntunze batatu hama icyo nkora mu buzima bwa misi yose nkora mu ishyirahamwe tarisi nkaba ndi umuhinga mu byo kuremurura imvune za kahise nkaba kandi nkora iproje bita Barundi tuyage nkaba kandi ndi umu assistante w'umu programme manager bandanye muri eglise muri eglise mugasaye bwaheze ntacyo reka mbandanye muri eglise ndi umuririmbyi nkongera nkaba umudiyakoni nkongera nkaba umu evangeliste nkaba ndi mama pasteur icyo si gikorwa ni titre ico ni titre baguhaye mbwa nyuja hehe ndi mama pasteur kuba pasteur kuba umugabo wanje we na wewe wumva woba pasteur kiretse bihindutse ukundi mugabo kwishengera umugabo abaye pasteur birakwiye kandi nivyo vyiza wavusanga dutaye urugo twese murakina sinema namwe nurambona ndiko ndabaza ndazikina rega n'ubu wari muri action ndabizi rouge tubashikiriwe muga merci ko mumpaye cette occasion pour me présenter c'est notre plaisir partagé madame en rouge hashikiri wiki nshikiye muri ibi muri nyene bande ko muri ngaha mwaje gukora iki mukora iki mu buzima bwanyu naje kudekora waje kudekora ukora dekora ni madame de dekora decoratrice nanje ni madame Dorine mawe n'Imana ndi umumama ndafise abana batatu abakobwa babiri n'umuhungu umwe n'umushinga ntahe umwe mwiza muremure kandi kudusanga none yacaba mugufi nkanje ni muremure zakayo ririshu ni mwiza kumenga uri kuravyumva ndabona ntavyumva kandi ndabizi
yarabibonye Joko rumengo uri kubishiramo inzigo. Oya gusa nashaka ko uvuge ko ari muremure kugusumba. Ego ego. Muga ntare hanawe. Hanyuma mu kazi ka misi yose sanzwe ngira decor ndagira kuki ndafise galeri yibi mvutano amakanzu ibintu vyagutse hanyuma muga apare yivyo ndi n'umuganga umuganga oya sindi w'amaso oya ndazi aho benshi barahagwara oya sindi umuganga w'amaso kandi naje mperuka kugwara narakize Zoominga baribone neza. Oya ibintu vyo kuzuminga si vyiza ibintu vyo gucuzuminga si vyiza ndi umuganga w'abana ego nkorera muri pediatrie muri Rwakarede ego ivyo ntibimaze Mezo yawe ya decor yitwa gute? Donc wokenera decor nk'iyi decor tubonye ari nziza gutya yobaronderera hehe? yitwa Muhoza iri mu Kamenge kuri 6 impande y'ishengero ry'abagenzi mu Kamenge ego Jene twa Sandrine twidondorane fana tarazi je nta numwe nabajije ngo shire muri groupe abantu bose baje nga vraiment bahezagire umva narakweze nzanandika benshi nta nabonzi amazina witwa F1 F2 F3 niko nacenda bita je F4 Jewe. okay hama je ndaryohewe kubona ibintu vyabaye haisi ni kubw'urukundo bw'aba mama yes hama abantu turyoherwa kwinshi hanyuma nitwa Sandrine Nizigiyimana ndi umukinyi w'amasinema nanjye ndakina amasinema Ukaba ufise na TV yawe? ndafise na TV yitwa Woman TV hanyuma ibikorwa vya misi yose njeje kumenyesha amakuru n'ubudandaji mu banki y'ugwaruka None ko gaturugwaruka ubona butu duhaye amafaranga barayatanga yego turabahaye ikaze karibu turakorera Igitega Ingozi Bujumbura no ngaha munyegereye turashobora kwiheza aho tugeze hose tuguma dukora turashushe okay umugeni agira shike Okay. Aha rero ni abafana bafani twaje kugira surprise hano mwe turindiriye mu kanya kugira ngo ace yinjira asange n'abagenzi biwe abatari yiteze azi yuko aje kuraba mu pasteur imba musengera imba asura kuvuga ati be wo mu type wemeye niwe cyangwa siwe imbere byose ntavyonza idono araje rero kugira ngo we azi ko aje ku mu pasteur kumbe asanga bahari abagenzi biwe mugumane nawe Nini shuwa wicara? Emeline. abajije mama pasi kubera abo bataniye gahunda Kandi muce muguma mwuguruye ashika yinjira. No, bariko barafotora. bitatu birakwiye oya je ntibisa neza Nubwo ari byo dukorera. umutaka no kwifuta Ukingira amaniya n'izo. Utamagogoro ndakubita. Mimba ndende Ni kamera. Uragamutse. Wataguye kana. Wataguye kabla. Oya wataguye kabla. Mama
Tena na kim? Ni waza kumusengera. Ndamusengera. Yiruka ja yihenda ngaha ndamushishu. Nasikie. Surprise. Nasikie ndari mu ngo ndirire mu nzu. Kandi ariza abantu baramutwenga. Baratakuri rugende. Abantu rugende. Barachukumira turakoma. Mugeni wanzobe. Ariko tukumira mushoya wawe. Fani jaunda musuri kuratamba. Kagenda. Uyu nawe. Katene kugera ko nayibona. No muri kamera nayibona. Anashanga mama janji Uturamutse utamba Merci.
aratangira kwishima ndaguha amaso simbona sisiye gihaye Jonda mututamba. Ntabwo kwijugumiza ngaha. umutima ugira umucemo Ariko baramakije abagore. Karibu rero. ururuko kari wacu baguciyeho nasangire sinakiramu Amagara tuye kujya. Sharia bima. Barajukumira. yapasa Barajukumira birire. byahetse kujukumira mu desemu Naririsho naramuramutsa. nibaramukanya mu gifaransa Jugumira ko byaheze. aleluya Yariko aravuga ngo yumva ariko arajugumira umubiri wose. None mara mbona umenga ariko aratwenga. Ameze neza ibyo kujugumira byaheze. amen Rero mara turasabye ikirere cyiza hano hantu. Tugende rutugirire neza. Niyaraba ibintu twamuteguriye ntaze kurira. Turashaka agacerere na bwa buguruguru bwiwe buhere. Kuko mara yimirije kuja ku mugabo. Tugirire neza twese hamwe. Abari ngaha bose mana uza kuduha ikiganza ciza n'ibintu biriko birategurwa hari inyuma tutabona navyo nyene turabisengeye ngo n'uburodo kugira tuze kubifungura tumeze neza ibi bikoka n'ibi orange man ndakwinginze nitwavyugurura ntibize guseseka ariko bize kuguma mu gacerere ifuro tugirire neza twese hamwe abantu baze kumva baryohewe abantu baze kumva umunezero ntihaze kubamwo abantu baze kuguma bameze ngo tukazire tura ariko uza kuduha ibihe bishasha kandi vyiza kuko turi kumwe na FANY LAVINE umugirire neza mu izina ryawe gera Yesu ega twari duhumirije abantu bameze gutya abantu bameze Kwanu bariko baradukurikirana en fait isengesho bose bakina amareresi n'amavukumbure basashimurira turabandanya n'urubanza mwisanzure Davina utuye ku mutima wasubiyemo ibirori birabandanya amazi birahera oya je nicarane umenye uko usohokana je ntabyo kumesha ibi si byo kugusohokana twishe umuntu wagize mereje mu Carama reception yabereye mu Carama oya ni kera nyene wowe wasohokana umugore w'umuntu iba ashaka kumwegera ndagusohokana je ndasohokana umugore w'undi muntu je numwegera abari ntari ibanze ashaka kumwegera waruzi kuje hehe indere yamutumiye ngaha sandirimba ari hehe Sandrine mbwa ntaba ngaha si kwa Sandrine twagenze gute tubwire l'histoire de tutazi wayizike wewe wowe waje ngaho ukora waje ngaho ukora iki uje gusengerwa amashatani yaduha tubwire l'histoire dukeneye kumenya iby'ama Xbox okay Kare mwese mwacumuye kuba mwari mubintu twe twacumuye mwacumuye Sandrine yambaye niyati kwanza bimbwiye haraheze iminsi myinshi ngira ngo tuguturi kumaje ku pastor ngo dusengere umugabo wa Chantal agira fire wabina bihura nk'amasengesho nari tisawa tinacho mama sami bambeshe hama ndavuga ati sawa ariko rero ntunze Dorine nawe uyu munsi avyuka yambwira ngo arasohoka dawe Dorine gusohoka n'umuntu Dorine
oya none bakubwira ndasohokana ndi umugabo wawe tugaruke Sandra amaze kubwira ko muzogenda bagusengera yagomba yakavuga ngo bagusengere gute mariage basengere mariage dusengere urubanza nyene dusengere ibihe ibihe vyiki ngomeza ngomwe narose umugabo umunsi rero uyu munsi bancanganije uyu yemwe wava nsohokana ndavuga none ka inyama ndazihindura n'amasengesho ndayahe ikico ndabibwira ngo maze ngende gusenga akiza tugende ngwe dori sawa rero cyo ndaza ntusubira kumpamagara ngende kukaza turaza uzi ko uje gusengerwa usangana amasengesho special najugumiye umusengere ngira sikaye ikibazo mutima najugumiye sana haya naratse kutubwenge muga twamutaye hagiye duke tushturagaruka najugumira sana numva niyashu nyene mwakoze mwerekana gato yanje ko yanditse ko FANY LAVINE turakukunze ubu rero wiyumva gute ubu sinditora neza rindira nitora uraramukanya abagenzi bawe abafana urumva mukikomereza nta numwe nabona muri kumuranga naza ndaramumwe kumva ari wewe umva nyene okay karibu rero ayo ma orange yose n'amako kase ni kwawe ntagire no mwana wako arakurikizwa mu bikombe ibikombe byose ni byiwawe Fani kuri uburoho bwawe ntarazokugurira madame yavuze ati iyo koka ni bwawe naura wamwumvise none mbisa zikoze imyungu ariko abantu babibisi n'ibihingwa turamara macho wenye kuba kunamubona ninde yakoretse harayibone namaso kandi Fani uratanga ubusutwa nabusengeye isengesho cyane arangarigaye Chantal rihe ariko arategura papa pasta ariko arategura papa pasta baze gusengera abageni barabakera ndavuga ko umugeni ni intare y'ingore abantu barabakunda babona ko urabona ingwe ndani mubana oya ndo mutaka umukacani bukaje office urafite inkoni uzobya marene tuba wicari kandi yoneye Jenzo kanyoni yera ndamukubisa nibazoyibona inkoni yera zobona isizirani none wamara umusosi utekereje oya nakuvuguto reka muri toilette mugenda afanye nyine gawenzo bikete no muri toilette mugenda nashaka wishika kunwa utuza muri toilette wambara pampers Wajitaha wapi bazagusiga tugire kisu kandi urubanza ruracabandanya reka muri uno mwanya duhamagare madame Joyeuse Evangeliste mama pasteur Fani urukina w'umugore w'umudame yibungenze biriya ni filime ubu rero ugiye kuva muri birya bya filime ube mu buzima muri réel ubona ugashushu wawe muragenda mukiparatura mukagira birya ni filime ubu rero mugomba muje mu buzima rero muri réel igicapo c'urugo vya vrai
rero twashatse rero uvuye muri filme uze mu buzima buri réel. Madame Joyeuse rero agomba afata akanya gato atwigishe gato abigishe hama hariho kado ziri hariya part reka kuraba reka kuvuminga hariho amakado ari hariya part araza kubasigurira bimwe bimwe ukuntu bimeze tugire Kristo kari mama pasteur. Murakoze cyane. Amen. Kugira ngo tuvugane amajambo y'Imana kugira ngo tumufashe na Fani ndetse n'abari ngaha twibutsanye kugira ngo turabe ingene twokubaka ingo zacu zikaba nziza mu gufashanya muri aya majambo y'Imana. Fani je m'adresse à vous. Turaba migani 31 igice c'icumi igice ca 31 umurongo wa 10 turageza umurongo wa 31 ndasoma niruka muze gutega amatwi. Ishimwe ry'umugore aroranye. Umugore aroranye ninde yo muronka kuko ari w'igiciro kurusha utubuye tw'igiciro twitwa marijani. Umutima w'umugabo w'inabi imisi yose yo kubaho kwiwe arondera ubwoya bw'intama n'ipampa akoresha amaboko yiwe umutima ukunze ameze nk'amato y'abadandazi ibyo kurya naho vyoba kure abikurayo. Avyuka hakiri mw'ijoro kandi abo mu rugo rwiwe akabagaburira akagerera abakobwa biwe ibikorwa vyabo. Yitegereza umurima akawugura ateza umurima w'imizabibu amaronko ava mu bikorwa vy'amaboko yiwe. Akenyera inkomezi agakomeza amaboko yiwe abona ko ibikorwa vyiwe bimugirira ikimazi kandi mw'ijoro itara ryiwe ntirizima. Afata ikijishisho iminwe yiwe igafata agati gahinga inyuzi. Afasha umworo agashigikira umukene. Ntatinya ko sheregi ikanyisha abo mu rugo rwiwe kuko mu rugo bose bambaye zikomeye zisa n'agahama. Yijishira ivyo kuryamamwo yambara impuzu zera nziza n'iz'amashigisha nk'izi wanje mpa. Umugabo wiwe ntumumenyekana mu ikoraniro ry'abashingantahe ku irembo ry'igisagara. Yicara hagati mu bakurambere b'igihugu. Uwo mugore ajisha impuzu zera nziza akazigurisha hamwe n'imisipi akayiha uwimudandariza. Inkomezi n'icubahiro nivyo myambaro yiwe kandi ivyo yiyumviriye ivy'igihe kizoza aritwengera. Iyo ataranuye akanwa avuga ivy'ubwenge icagezwe c'ineza kiri ku rurimi rwiwe. Akurikirana ingeso zabo mu rugo rwiwe kandi ntarya ivyo kurya vy'ukwamikara. Abana biwe bava hasi bakamuhezagira n'umugabo we nawe akamushimagiza ati hari abagore benshi bakora ivyiza ariko weho ubarusha bose. Akaranga gusa karahendana n'ubwiza bwo kurukoba ntaco bumaze ariko umugore yubaha uhoraho niwe ashimwa aragahabwa iva mu maboko yiwe kandi ibikorwa vyiwe nimushire hejuru ku irembo ry'igisagara. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Uje kumva bariko ravuga ngo umugore aroranye ngo ninde yo muronka. Uno musi nkuko twakoraniye ngaha twaje ngaha kubera kugirira neza Fani. Abone yuko afise abantu bamukunda abone yuko hari abantu bamusengera hari abone yuko hari abantu bamwitwararika abone yuko kujya kuntu nawe yitwararika abandi hari abandi bazo baramwitwararika ari naco gituma dukoraniye ngaha. Rero Fani aya majambo nubwo twayasomye no kugira ngo dufashanye. Urashobora kuba waramaze kuvyumva canke baramaze kubikubwira birashoboka ko nawe uri ngaho uvuga uti ayo majambo nayo yamaze kuyumva ariko Imana igufashe kugira ngo akubere mashasha. Amen. Hanyuma haravuga ngo umugore aroranye ninde yo muronka kuko ari w'igiciro kurusha utubuye tw'igiciro twitwa marijani. Nukuvuga bariko bagereranya umugore aroranye. Mbega umugore aroranye n'umugore ameze gute? Uyo mugore aroranye twomukurahe. Haleluya. Wumva uri umugore aroranye wumva bo gupresenter bakavuga bati uyu n'umugore aroranye. No mu rugo rwiwe usanga ari umugore aroranye. Nguyo mugore rero umutima w'umugabo wiwe wamumyizigira kandi we ntihabura inyungu. Uyo mugore nukuvuga umutima w'umugabo wiwe wamumyizigira. Siba abagore basohotse umugabo aguma baza uri hehe uraro haraje Google hanyuma umuntu agashaka kurokaliza umuntu ahari shaka kumbwira ndi kubera abagenzi banje kumburi mu kabari. Umugore aroranye no kuvuga umutima w'umugabo wiwe fidelite wamumyizigira
tuba abagore bizigirwa n'abagabo bacu burya umugabo niwe akwiye kubera umugenzi wa mbere Yesu nashimye ego turafise abagenzi turafise abavyeyi turafise abantu baduhanura mugabo umugabo kubera ari umuntu muzobana gushika gupfa kwanyu ujya mugenzi ufise mushobora gushwana bigahera mugo umugabo murashwana mukongera mukagarukana siko rero umugabo nimba akwizigiye nukurumva uri stable umva umeze neza umva umerewe neza rero uyu mugore aroranye umugabo wiwe umutima wiwe umugabo avuga ati umugore wanje nukuri ndamwizigiye nta kibazo mfise mugabo turabona muri no mitwe ibintu byacanganye byaravanze hari igihe n'umugabo atizigira umugore wiwe hari igihe n'umugore atizigira umugabo wiwe kubera nyene ibintu byabaye nabi terambere ryaradushwayemo ibintu biba nabi tugiye tubona abagore baja kwironderera abagabo bakiri bato imisore kubera iki ingodo amaronko umugabo wanje ibintu byankorera umugabo wanje ibintu byangurira ntiwovyigurira nawe Yesu nashimye haleluya uyu mugore batubwiye yuko arondera ubwoya bw'intama n'ipampa akoresha amaboko y'umutima ukunze ameze nk'amato y'abadandaza ivyo kujya naho vyoba kure gute arabikurayo haleluya uyu mugore si umugore yamikana si umugore aguma yicaye muhira umugore aguma arindira kwisashi musanga muhira umugore aguma arindire ko umugabo amuzanira no si umugore ariko aratubwira ruranye uyu umugore aguma muhira aguma arindira kwisashiza uyo n'umugore w'igipfu kuko na Bibiliya bivuga kuko arushwa ubwenge n'ikimonyo ikimonyo kiriziganiriza ivyo kizorya rero ikimonyo n'igikoko uri umugore ufise ubwenge uriyumvira uratambuka amaboko arakomeye amaguru arakomeye vyose umurindira umugabo aranzanira ibi isutye niwazongurira kareso niwazongurira s'il vous plaît mani dufashe cyane nimba arimwo abagore bameze gutyo bisubire Mosora. Yesu nashimwe haleluya umugore aguma arindiriye yuko n'amavuta yo kwisiga umugabo buraza N'amayinite. amayinite n'amameka je kenshi ndakunda kubwira n'abakobwa abakobwa baronse abahungu babaresha amanita acabura ndungikira amamega sheri uko nukwisuzugura Anniversaire gacishika. atahora feta mugaga catangura gufenda rero uyo si umugore aroranye imana idufashe cyane batubwiye ko ngaho uyu mugore ararondera no kuvuga aragira business ni umu entrepreneur ni ukuvuga akantu kose arakakuramwo inyungu iwe ntihabura inyungu haleluya iwe ntihabura inyungu si we mugore ubwira uti madame akira ndaguhaye agataye kavemire genda urabutuntu uderenganye ngo jewe ngenda kwisiga amakara n'umugore yabimbwiye ndamuraba ndavuga basigurisha itomati udishira imbere y'umuryango ngo yabonye ntwenga murumva hako agenda bamutwenga afuma yemera agume ararubusa nibo bagore tugezweho kenshi ugasanga kandi ni wa mugore aguma ashaka kwipodora yego ashaka kwishira ku mwanya ni wa mugore aguma araba ingene abandi bambaye kijya kirato ni ciza aguma arunguruka ibintu by'abandi udusakoshi amahobe tututu uyo si umugore aroranye umugore w'igifu uyo n'umugore w'igifu umugore aguma yicaye imbere y'umuryango hariyo abagore bakunda marigara kuva mu gatondo ari kwirigara kuva mu gatondo nyumba kuyingina nyumba kuyingina hewe wumvise nukuvuga ameze nk'umumenyesha makuru w'ibinyoma Yesu nashimwe apana kuba umugore aguma muhira umugore aguma yerera ata objectif wowe uji wanje ufise quel objectif aje kumbwira urusaku naka nubwo napeza kujya yo umugabo yigora mukubita amakonzi naka nubwo ubona yishebedwa hajya ararubusa ninde yabigutumye hari publicité yakubwiye umugirire imana idufashe cyane uyo si umugore aroranye agira planification akamenya tuno munsi nkoriki uno munsi ngendera naka avec objectif
uno munsi ndaraba impuzu z'umugabo wanje ko zimeze neza uno munsi ndaraba ko impuzu zimesuye mugasanga dufise abagore umugabo arinda asohoka hanze ntaraba no ishati ikoro imeze neza ugasanga umwambitse ishati ikoro ifise umengo barayirashe ifise ibitoboro umengo baramurashe ugasanga isengle yiwe yari isa na blanche no usigaye isa na jaune ugasanga umugabo yambaye iboka n'umugozi uri hejuru haratandukanye amaguru umugore aroranye Imana idufashe cyane harimo nguru umugore aroranye mugaca ugenda mwibarabara wipodoye wambaye neza Imana idufashe cyane mbega ngaha ninde yaje ashashe igitanda muko murivugisha gutya nk'ubu yaba afise amaso azuminga neza nkigira akanyegeri ndazi yuko ngano sanga ari amakuba nosanga ari urudubi Imana idufashe cyane nosanga ari urudubi hariho abagore hanze ubabona nyene bameze neza ingiye sasa mu nyumba yabo injira mu nzu zabo usanga abagore basa neza raba abana babo umengo baradandaza amakara umengo nabana bacimbiwe se ukambara neza mugabana bakambara ibishweka cinda babara umugore ashobora kwambara impuzu ya 300,000 umwana akambara impuzu yo muri vayure ya 10,000 ngo ni première qualité Yesu nashimye umwana akeneye kwambara gahuzu ka 20,000 ka 30,000 40 umwana arabikeneye uyo n'umugore aroranye abikora utaroranye abari w'igipfu haleluya nukuvuga uyu mugore arondera ikintu cyose gishobora kuzana inyungu mu rugo rwiwe ntagaya akazi Yesu nashimye jewe nayigeze gukorera amahera makenya cyane makenya mugabo mfise objectif sinavuze ngo diplome yanje ngo je kweri jewe oyaye mugabo ko nafise objectif kandi objectif narayishitseko kandi uko nayishitseko niko Imana agenderangirira neza Yesu nashimye nituba abantu hari igihe tuba dushaka kwifata uko tutari raba n'abagenzi tugendana hari abagenzi batubesha hari abagenzi batubesha mwirigwe mu kabare mujye munwe mutahe mugabo yakuvugisha reto kwa ukose n'ijuzi ya mipeke wowe ni patia Imana idufashe umugabo n'umutwe w'urugo namba ufise doctora professora icufise cyose ukaba ufise n'umugabo atize no muyambere uko chini ya ulinzi ni bwana tu ni bwana uko chini ya ulinzi shaka ubuvyibushe nawe yonze shaka ube muremure nkaninisha ngaha nabaka bari mugufi nka Dorine agumara umugabo Yesu nashimye mwabagore urumvaga uyu mugore batubwiye ngo yuko ivyo kujya naho bibakuri naho byo bakure gute arabikurayo mugasanga umugore niwo guma angarasa wanake mutumishi wa munyumba umukozi wa munzu itaro isigaye imeze ngo vipi mugabo gumambara uducongo nk'utu twiwanje none umeze gute none sivyo nukuri kandi abo bagore keshi ntibakunda kugendana n'abagabo babo ntibabikunda kugendana n'abagabo babo abagabo bamengo n'abanyezamu nibo bacungira amaji Imani idufashe cyane unapendeza unatia mpodo uko mzuri uishize ku mwanya angarasa wanako angara wanako sasa kabutura sa mcuruza maua ivyo bintu c'est gênant ivyo bintu birababaza uri umugore aroranye ivyo bintu ntibijanye Yesu nashimye uri umugore aroranye ivyo ntibijanye ukushaka kwifata neza fata neza abana bawe fata neza umugabo wawe ugasanga umugabo ibuto yo ngaha ayifungiye ino nayiko nabibi ugasanga umugabo avuye mu nzu n'itirete ntiyugaye kandi afise umugore umugabo akarinda soha ku rupangu hakucanwa na Noel none n'umunsi wa boma Imana idufashe cyane si bibi kwigira neza mugabo twibuke no kugirira neza abandi babandi bo mu nzu yacu kuko uyu mugore iwe hama hari ivyiwe byose byamima inyungu babibonamwo inyungu Yesu nashimye kandi ngo avyuka kare mwijoro kandi abo mu rugo rwiwe akabagaburira akagerera ibikorwa abakobwa biwe
ugasanga ufise umwana ni babandi baja kurongorwa mama ndashize ko amadi y'umuceri ncangira iki kubitayo birahurirana biravangana urumva ugasanga n'abantu ntibazi no guteka icayi umukozi agiye none ndagusaba ishana ugira uduge genda ugure indagara uzinkarangira ushire muri frigo kugira zararongene gusa zarakura hajui kupiga mani dufashe cyane hepfo umugenda umenye basi n'utuntu dukenya nyine minimum hariho n'abandi batubwira ngo bazi guteka ibiharage ugasanga kwaduha ibiyoba reka tuma tugendera amazu ukaribu mama pasta karibu ku meza nakura marage sawa nameza kuyakula mutumu panavurugika satanganyika umengo na mavage yajiye muravyumva rero bica bikurikira mu nyu amabombe mani dufashe cyane Yesu nashimwe ngo yitegereza umurima akawugura ateza umurima w'imizabibu amaronko ava mu bikorwa by'amaboko yiwe umugore aroranye arashobora no kugura umurima urishaka uzanini we murarima ngo tuna na mabiyato na makareso na masutiye mumaze kugura iki Yesu nashimwe umugore aroranye arashobora kuvuga ati ubu ndashobora kurujya murima tukaza turarima tukaza turawukuramo akantu fani nubwiye kwicara ngo urindire ntare azarakuzanira wenda kuzi kuticara uzobanza kuruhuka ntuzorya Plus ukenera kujya utegeza kurondera ivyo ufungura mbega bizova he akenyera inkomezi agakomeza amaboko yiwe abona ko ibikorwa vyiwe bimugirira ikimazi kandi mwijoro itaragiwe ntirizima siba abagore mwijoro nachoka abana nachoka mniachi unachoka vitu gani dawa ya moto ni moto dawa ya moto ni moto Yesu nashimwe jewe ndagushirira ushaka nukuvuga iki kama dawa ya moto ni moto sasa kama uko na moto tafuta moto mucange Yesu itaragiwe ntirizima mwijoro urumva yuko aguma arondera ku murango mugahagaze mwijoro ntavyo nacoka umugongo uranyishe ndarushe ndeka muze mubice ntimuze mugumizemo kuko ngani ndahuma katikanye okay afata ikijishisho iminwe yiwe igafata agati gahinga inyuzi afashe umworo agashigikira umukene ntatinya ko sheregi kanyisha bo mu rugo rwiwe kuko bo mu rugo bose bambaye izikomeye zisa n'agahama Yesu nashimwe uyu ni wa mugore naho imvura igwa avuga ati yo abana banje barafise imipira y'imbeho vraiment narayitegekanije mani shimwe cyane si wa mugore aguma arindira ngo mbe papa naka ngo mbe nibona ko imvura yatanguye niba marenge ndekugura jewe ndatangazwa jewe aho nsengera mpora abagore none madame umwana aje kugusaba amafaranga 100 urinde kumurungika kwase amafaranga 100 turi kumwe gahemwe amafaranga 100 agaca murungika kwase ngene umugire papa ayaguheje ntayo mfise madame kandi urindiriye gutasa sitanga ufungure no mwijoro urindire ufungure nta na contribution nimwe washizemo mani dufashe cyane ibaze kuva le premier gushika le 30 ugumujya atana 10 watanze iyo ni crime bamama muri ngaho ngo n'ubwicanye kuva le premier gushika le 30 ugumujya atana 10 watanze kandi ukaguma wambara neza Yesu nashimwe ruguru hari hano nagiye ndababwira nti mwabagabo mukugira muze mubona amahera y'abagore muze murajana koga nabo uko ari butura bibi hariya bashiramo amafaranga ubabwira genda woge amasigara arukurayo hanyuma gaca genda gwambaye wowe rero ntumenya sene ziriko ziraba pour le moment fata mutangure muze murogana agiye koga mujane urabingena rukura rujya butura urayi bifaranga bijeje tabivaye bana ukanyegeza amafaranga mukiri gubusa kandi ufise amahera kandi nayo wagavuye sha mwabagore mugira ibirimba kubera kwambara stop
Haleluya. Haleluya. Ibirimba si byo kwambara abashi. Ibirimba nivyo gusahiriza umuryango. Ibirimba nivyo kuraba utuntu tubuze mu rugo. Ibirimba nivyo kugira ngo muraba utuntu twiza mushobora kugira mu rugo hama bigende neza. Imikeke yapfuye abagore barasara. Ibirimba acagura imikeke rero tutakula ivyo bizo ejo uzorondera ivyo uryasha Imana idufashe rero ugaca usanga imikeke yapfuye abagore benshi banuka ishombo shombo ya mikeke umugabo uko yamusize niko amusanze yajibrose ikora binani uku nyene ngoshora ingwaraje nico gituma ari abagabo bitahira ijoro cyane basange basiwoze none mu mutwe umengo ni mashini y'ubududu umubiri wawe nawe umengura isadole ni noir blanc none tutaenda wapi hari ahandi rero ntavuze ishamba cimeza ukoko sasa naho woshira Madrid ntuzoshira hejuru ngo bakubone wapi naho uzogira agacube nivyi wawe nta numwe azobimenya Mani dufashe cyane none aha twogira rusansuma tukagira duze amaboko Yesu naje hari abantu je iyo fashe bisi murambwira nk'umuntu twicaranye bambwira madame uzore nawe bari umugabo ndambwira uzore wiyumvira yuko uza kwicarana n'abandi bantu hari umuntu mwicara ukamengo imbeba yapfuye bamushizemo makaya n'abakonvoyere ni patiye ndambwira hewe shusha mukombi shusha jenge ndabibabwiye uyo mwanda wawe uzurakira abantu benshi bambwira pardon mama pardon niramuka busubi mapesa ukuna ramuka busubi mbele ya wakati unajitayarisha unavara ngo ya mzuri kwa jua ndakupokea watu wazuri sasa utafanya abahiya mahera uku sasa kibira abahiya mahera harahevye harasana jone abahiya mahera sasa ucaumva gute ngaho nuwaresha biba bikigendeka Imana dufashe cyane okay 22 yinjira ivyo yijishisha ivyo kuryamamo yambara impuzu zera nziza nizo amashigisha umugabo wiwe numenyekana mu ikoraniro ry'abashinga naye kwirembo ry'igisagara yicara hagati mu bakurambere b'igihugu haleluya amen anaikana sikia fieri yes mugari y'abagabo shayo bice bakabona umugore wabarenganye ndapfuye tansiyo kiduka kirabaye aje kusabirasiyo ngaha kiraje koko arashitse Imana idufashe cyane muri mwako abagabo bagumagura amavesi yego byose n'abagore barimo mugabo tuko turabona abagabo bariko barapfa cyane amavesi mugabanya ga pression Yesu nashimye gabanya pression murazi umugabo adafisa amera ko agira tension iraduka nawe ugacuguma umubaza ibaza umugabo ari mu bitaro uguma umusaba amahera y'irasi yemwe tumvikana umugabo aragwaye uguma umusaba none muri kijya gitanda ariko akura y'amahera hariyo gisho automatique Imana idufashe cyane none nk'umugore y'amasaha amahera kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu uri umugore cyangwa uri mayibo consommatrice parasite ni igiparasite kiberenga kuva kuwa mbere nk'ubu hari umuntu yasavye amahera kuva kuwa mbere no munsi yasavye rasiyo kandi bamuhaye make ngo yaniyumpaye sutina wezako shiramo mutahe wawe nawe turabe Yesu nashima haleluya rero tuba abagore baroranye kugira ngo duhindure ibintu hanyuma ngo inkomezi n'icubaye n'ivyo myambaro yiwe kandi iyo yumviriye ivyigihe kizoza ari twengera Yesu nashima inkomezi yumva ari fier abagore umugore yiyemera umugore ari fier y'icari Yesu nashima Yesu nashimwe amen haleluya amen niho turi yego kuba fiere n'icuri ukamenya uti genda umugore wa naka ntegerezwa kwihagararako wantare wantare Yesu nashimwe apone bari babibikira sani kugota mu masara Yasa marche niko marche sasa uko kunyumba maziwa ipo sama shisheti karibu na migure ya koga
Nwele sasa nwele bo marle yadushwayemo sasa abagore bambara imipira y'amashirahamwe lite contre paludisme ya 2019 niyo yambara mu turi muri 2024 none ugiye muri sensibilisation iyo vaccination yaranaheze imyaka umupira wataye garante Imana idufashe cyane Yesu nashimye Yesu nashimye umupira uheze umukozi yiyambariye sasa njo unakiwa kunipokelesha mimi nakiwa kusalimia none nje kwivuza paludisme ivyo bipira nimuze murabitanga nimubitange muvyambara muhirango mubikozi 2020 ukagumuwambara gushika 2024 mwache kutufezeresha mureke kutumara mazani muze murambara uduhuzu twiza hari umugabo yavuze ati je ndatangana n'abagore mu gatondo bagiye kuko bari chic bafike sa ku nyumba batumishi ba mu nyumba bro ni yoga ba mama muze murava ku kazi mushika mwoga basexy mugabo oya urashaka kuvuga uti ukuntu nambaye sho kuguma muri nambaye gutya mugabo urondera gahutu keze shiremwo none uzo kwambara mariniere gushika ryari Yesu nashimye mariniere izohera kwambagwa ryari waravyaye umwana afite imyaka 5 ushonesha mariniere bwana yuko nashuda mariniere zako vala nguo bwana kwa kiona sema ego vraiment ndafise umugore vraiment ni hata zaragira gutya runguruka atararaba umuntu arenganye ugasanga yahezeyo ega aba yabonye uwundi yiriwe muhira mugabo yifashe neza Yesu nashimye yemwe turi kumwe tubaze Yesu nashimye rero ba mama twe turaba abantu bari chic tuba abantu bisuku bisuku Yesu nashimye bisuku ari umuntu akubwira ngo none ngo ufise agahuzu kamesure hanyuma use neza tuba abantu bisuku apana yuko ibintu byose poto unakutana bikombe ku meza unakutana Mama pastor umuvuze ku meza muce mubandanya hariya ndasema ku meza wecu ngira mpeza bari acarabana hariya acaraba ku meza okay ngwakurikirana ingeso zabo mu rugo rwiwe kandi ntajya ivyo kujya byo kwamikara nibaza ko twabivuze bikwiye sivyo tuba abantu barondera abana biwe bavasi bakamuhenzagira n'umugabo nawe akamushimagiza ninde ngaha twogenda iwe abana bakavuga ati mama cyavuga ati yo koko mama raje hari abagore usanga uko binjiye aratontoma Imana idufashe cyane mugore umugabo wavuga ati hari abagore benshi bakora ivyiza Yesu nashimye ariko wo barusha amen ndabifurije ko nabo bagabo banyu bababwira aka kajambo amen bababwira kano kajambo ati hari abagore benshi namo ndiko ndabona mwibarabara ariko wambaye ubakubita hasi bose Yesu nashimye mugahindura n'ingendo pana kuza muricara zamuregeranya ayo maguru yanyu afise inda ntibikunda ari ndafise oya ntandafise hari abagore bagiye muri toilette Yesu nashimye umugore agiye muri toilette umengo buguriye robine mufanye pole kamuri niyonaka Yesu nashimye oya duhindura ibintu kameme twabagore baruranye rega ukumye umeze gutya n'urutaro nyene biguma ni Mwajumbi arashubishe oyaye nimuze muragira ugasanga umugore ari mu bantu ubu ndahagurutse ngaho bikanaso yinduka tubona ngo bapenzi bape afukura cyo kunisora imyaka abasi yarate bose ngira musana maina Yesu nashimye ba mama uri mu rubanza
Hapana kabisa, hapana. Vitu vya kugusa kunyuma. Fuma wikausha basi ugafuma uhindura ingendo bukebu kandi ingendo iravayo. Ugende bukebuke nyene ingendo iravayo. Wambaye hota rero birakunda. Ingendo iragira gutya ingendo iravayo bukebu. Bukebu. Usanga byabe. Ega nukuza turiyubaha. Cyangwa rero uri kumwe n'umugabo wawe wicaye mu bantu umugabo akakubona uko urakora inyuma. Sasa kwa urukora kina filme ari muri action nka FANY LAVINE. Mani dufashe cyane. Amen. Turi abagore b'ubwenge, abagore bikimazi, abagore umugore adasenga yamana ivyago. Ivyo mubimenye. Aho usengera hose ubu umugore asenga Yesu nashimye ugasengera umugabo wawe Imana ndagushimiye ko wamaye umugabo mwiza pana kuzura musengera ibibi musengera ivyiza mwature kwivyiza mwereka Imana utimana warakoze kuba umugabo mwiza warakoze kuba atakama kweche usisami hapa akirasema Mungu asante ni mzuri nao yaba yirabura nk'uyu Mungu asante ni mzuri sasa si ni wako sasa ni wako ujya aruta na Joe Biden yes aramuruta kuko afise presidence y'ibingaho